Reka subire ndabahe ikaze shuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudere ya Isange TV imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza mu gateka kazi na muntu mu ndero ndetse nandi makuru yose abari karavugwa ijya nino kwisi hatandukanye ndabakengurukiye rero mwese badukurikira muri mu gihugu cyacu cy'u Burundi abadukurikira bari mu bihugu bibanyi abadukurikira bari mu makungu ya kure mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu tugira tubashikirize kuri iyi saha amakuru abayirwa avugwa mu bisata bitandukanye ndabakengurukiye kandi ndabahaye kaze mu makuru yacu tugira tubashikirize kuri iyi saha amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira aho tuza kurabira hamwe mu vya politiki na cyane tukaza kurabira hamwe kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi mu gihe hashize imisi itatu amatora y'abashinga amateka ndetse n'ayabajenama b'amakomine abaye turaza kurabira hamwe kubiriko biravugwa mu byavuye mu biharuro fata kibanza ibi byose turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido turaza kurabira hamwe kandi kubiriko biravugwa ku nama yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ikaba ari inama yabereye muri Kenya irongowe na perezida wa Kenya William Ruto aho rero binavuga ko wahoze aramuzwa umugambwe wa CNL Honorable Agathon yari mu bitabiriye iyo nama ndetse ngo yanatanguje ikirego aho yashize muri sentare cyangwa se yatangaje yajanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu butungane n'umugambwe uri ku butegetsi abagiriza ivyo ngo kuba harabayemwo ubusuma bwo kwiba amajwi mu matora yabaye mu bashinga amateka ndetse n'abajenama b'amakomine ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi turaza kurabira hamwe ivyafatiwe muri iyo nama ndetse n'ivyagirijwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye turaza kandi no kurabira hamwe kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya munani ruheshi uyu mwaka wa 2025 turaza kurabira hamwe ibiriko biravugwa murabizi neza ko kuri iri genekerezo rya munani ruheshi aribwo umuhizi Petero Nkurunziza yaryamiye ukuboko kw'abagabo turaza kubigaruka ko turabira hamwe ico abarundi bariko barabivuga ko ndetse n'ivyo bamwibukira ko byose turaza kandi no kunyarukira ngaha mu ntara ya Cibitoke turabira hamwe ibiriko birahavugwa na cyane hakomeje kuvugwa ubushurashuzi bw'abana aho rero abana bariko barashurashuzwa ibyo byose turaza kubishikirizwa aho hariko ravuga ko hoba hari abagabo babiri barengukijwe imbere ya sentare bagirizwa gushurashuza abana ibyo byose turaza kubashikiriza tuze kurabira hamwe ico sentare ibivuga ko ndetse n'amashira hamwe ajejwe agateka k'abana ngaha mu Burundi ibizingingo ariko arabifatira ibyo byose byari ku buryo bw'ipfunyapfunyo mu kanya turaza kugaruka ku buryo bw'idonido tubashikiriza amakuru yacu uko yose yakabaye reka ndabibutse niba mutaravyonda sabone ndetse na partage mwibwe gufyonda kugira muze muraba mbere kuba mwabona amakuru n'ibiganiro tuba tumaze gushira kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imunesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza ndabaye kaze rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido Reka rero amakuru yacu ku buryo bw'idonido tuyatangurire kuriko biravugwa ngaha mu gihe kuri uyu w'Imana igenekerezo rya munani ruheshi uyu mwaka wa 2025 abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC bitabiriye inama ikaba ari inama yabereye mu gihugu ca Kenya irongowe na perezida wa Kenya William Ruto kuri ubu rero tugiye kurabira hamwe ivyaranguwe ndetse n'ingingo zafatiwe muri iyo nama wahoze aramutswe umugambwe CNL Honorable Agathon yagirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ngo kuba ari bo ngo bagize uruhara mu busuma bw'amatora ngo bwakozwe ku igenekerezo rya gatanu ruheshi uyu mwaka wa 2025 ubwo yari amatora y'abashinga amateka ndetse n'abajenama b'amakomine yariko arabera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ibyo kandi binagaruka ko namwe mu
nimwe mu migambwe itandukanye itavuga rumwe n'ubutegetsi harimo nka Iprona, akazamo urunani Burundi bwa bose ndetse n'indi migambwe itandukanye yose yagiriza umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ko kuba harabayemwo utunenge ndetse no kwiba amatora bikaba vyarakozwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Perezida wa Kenya William Ruto rero afashe ingingo bivuga ko rero ngo umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi woba warivye amatora, ndetse perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye birashoboka ko yoba agira ahabwe ibihano bikomakomeye, ndetse n'u Burundi muri rusange bikaza guhanwa bivanye nuko ngo uyu mugambwe wagize ubusuma mu matora yabaye ku igenekerezo rya 5 uyu mwaka, nkuko bishikirizwa na bamwe mu ndongozi zitandukanye z'imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Mu Burundi kandi kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 8 Ruheshi uyu mwaka wa 2025 imyaka 5 irarumanye Sebarundi Petero Nkurunziza aryamiye ukuboko kw'abagabo. Kuri ubu rero abanyagihugu b'u Burundi kuri uyu munsi w'Imana bakaba aribwo bariko baribuka uwo munsi nyene wari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza ubwo yaryamiraga ukuboko kw'abagabo. Kuri uyu munsi rero abarundi baramutse bibuka wahoze ari umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Petero Nkurunziza, akaba rero uyu muhisi yaravutse mu mwaka w'1964 ashengera mu mwaka w'2020 kw'igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatandatu ku bitaro vy'Ikarusi Hospital, aho rero bivuga ko ngo yahitanywe n'ihagarikwa ry'umutima, naho hari n'abandi bavuga ko ngo yoba yarishwe n'ingwara ya COVID-19. Bavuga ko rero ngo yarafise izina ryiza uhereye mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu bimwe mu vyamuranze, kandi ngo yarakunda gusenga cane, yashira Imana imbere mu bintu byose kandi ngo akabigaragaza mu vyo akora byose. Yarakunda kandi n'umupira w'amaguru, aho ndetse yaranavize ikipe yegukira yitwa Aleluya. Reka unyarukire mu ntara ya Rumonge naho turabire hamwe ibiriko birahavugwa, aho rero habandanya havugwa ugufatwa ku nguvu kw'abana, aho rero abantu babiri bahagaritswe bagirizwa gufata ku nguvu abana bakiri bato. Abantu babiri bikekwa ko ivyaha vyo gufata ku nguvu abana barahagaritswe mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi. Abahagaritswe niyo Kigongwe w'imyaka 15 yahagaritswe, ndetse akaba yarahagarikanywe n'undi witwa Alfredi Iteriteka w'imyaka 23. Abo bose rero bakaba barahagaritswe ku mvo z'uko bagirizwa gushurashuza abana bakiri bato kubw'amasoko ava mu gipolisi caho mu Rumonge kibandanya kibidoshikiriza. Abo bikekwa icaha bapfungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi c'intara mu kurindira ko amatohoza abandanya, akaba nyene amatohoza akomeje. Abakorewe ayo mabi nabo nyene bose ari abana barungitswe mu kigo humura co kumutambara kijejwe gukingira abakorewe amabi afatiye ku gitsina. Umurindi uteye amakenga w'ibitigiri by'abakorerwa amabi afatiye ku gitsina. Ivyo bikaba bibaye mu gihe hari ibimaze imisi bikorwa biteye amakenga, harimo ndetse iduga ry'umurindi w'abana bafatwa ku nguvu muri iyo ntara. Mu kwezi kwa Rusama gushize gusa abana 5 barafashwe ku nguvu mu Rumonge. Babiri mu babikoze barashengejwe, ayandi madosiye aracatohozwa. Umwe mu bikekwa nawe aracari mu kinyegero. Kuri ivyo imiryango y'abakorewe ayo mabi ndetse n'amashirahamwe menshi aharanira agateka k'abana aratabaza indongozi, basaba inyishu zifatika ngo n'ingingo mu ntumbero yo gutuza ubwo ububisha. Ibihano vyo ngo mu butungane vyonyene ntibihagije, ngo turakeneye kubona ku ubutungane
bufatira ibihano bikomakomeye abo bose bakorera ubushurashuzi abana bakiri bato. Dutahure igituma ubu bubisha ngo buguma bwiyongera. Dutegerezwa gukingira abana bacu ukundi, niko umwe mu barongoye ishirahamwe ryaho avuga. Abanyagihugu bobo barindiriye ngo ibihano bigaragara mu ntumbero yo gukingira abana ndetse no kugarukana icizere mu miryango, nk'uko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu twayaze bari ngaho mu ntara ya Rumonge. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Tubaye tuyasozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezweko. Mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza kuri ino mboneshakure yanyu mukunda cane, imwe rudende ya Isange TV, imboneshakure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza.